Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. N'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane, hari amakuru avugwa mu gisata c'umutekano n'ivya politike. Turaza kugaruka ku makuru avugwa ku mushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervasi Ndirakobuca bataziranda kugarika. Mu muryango wa Gervasi Ndirakobuca ibiriko birahavugwa, ndetse n'umuhungu wa Ndakugarika ivyo ariko arakora, ndetse nico bamwe n'abandi babivuga ko turaza kubigarukako muri ano makuru twabiteguye. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe kugira urushikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi. Turafise n'izindi nkuru nyinshi zitandukanye ziba ziriko ziravugwa, muraza kugenda murazikurikira. Banywanyi bacu mwese kandi abahe kaze, iyo badukurikira uri mu Burundi, badukurikira muri mu bihugu bibanyi, abadukurikira muri mu bihugu bitandukanye vya Afrika, abadukurikira muri ku mugabane wa Amerika, namwe mudukurikira muri ku mugabane wa Buraya, namwe muri Aziya. Mwese turazi ko mukunda inkuru n'ibiganiro ducisha kuri ino mboneshakure ya ICTV. Tugarutse ku bivugwa kwa Gervasi Ndirakobuca, mushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervasi Ndirakobuca bataziranda kugarika. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 hari ifoto yagaragaye y'umuhungu wa Gervasi Ndirakobuca, akaba yari kuri hoteli ya se iri Indora, ni muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke. Umuhungu ku telefone akikujwe n'abapolisi 4 bafoye inkoho, aho se yarakiri umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi. Se niwe yari umushikiranganji ajejwe abo bapolisi. Uwumuzi neza akaba yagize ico avuga, uwuzi neza uyu muhungu wa Gervasi Ndirakobuca bataziranda kugarika, akaba yagize ico avuga, yaduhaye ubutumwa bugira buti uyu ni umuhungu wa Ndakugarika. Ifoto ikaba yafatiwe kuri hoteli ya se iri Indora muri komine Bukinanyana, aho Ndakugarika asanzwe avuka. Jewe sanzwe mba mu Cibitoke ca Rugombo. Umuhungu ataduganye V8 ifise plaque ya leta, adugana sura mbaya ya leta nyene. Ntibagiye ko atemberana n'inkoho muri iyo miduga yose. Dufise hayandi mafoto y'uno muhungu wa Ndakugarika akunze kwifotoza afise ibikoresho vy'inzego z'umutekano. Abana b'abategetsi barakunze kwibaza ko bafise ivyubahiro vy'abavyeyi babo. Abategetsi bo kwiyubara cane mu ndero baha abana babo, abategetsi bo kwiyubara cane mu ndero baha abana babo, bakabigisha kubaha amabanga y'abavyeyi babo, ntibibaze ko banganya ivyubahiro nabo. Iyo batabikoze gutyo, abana barakora amakosa akomeye. Iyo ubutegetsi buheze nabo bikabagora kuba mu bihe bishasha. Ubu turiko turonka amakuru y'abana baba generale n'abakoronere batanguye gufatwa mu madosiye yo kugandagura abantu, nk'uko base bahoze bavugwa muri iyi myaka iheze mu mabi yo kunyuruza no kugandagura abantu, bikaba biteye ubwoba. Uyu muhungu wa Ndakugarika ivyo ariko arigira nibiki? Bati umwana w'igihangange nawe aba ari igihangange. Ati umwana w'imbeba yazize urwanko rwa nyina no kwicungera batazomuha ishano. Umunsi umwe umutima wiwe uzohagarara. Ati Imana irabibona vyose ntaco bitwaye, hari igihe co kuzokwira ishavu ryayo. Ati yarahiriwe niyigenze uko ashaka. Ati biraboneka ko uyo mwana ayo manyama ayategwa no kuba se ari igihangange, ariko ivyo vyose birahera. Ntiyiyobagize ko n'abana ba Bunyoni kuri ubu aho bari mu kinyegero, kandi ivyo se yariko arigira kuri ubu ntabwo ashobora kuvyikora gutyo. Ati iminsi yonyene niyo izotubwira kazoza. Ati yarahiriwe none ntari mu kazi k'igihugu, mu minsi iza arashobora kuba generale.
ati ariko arimenyereza nyene kuba umuntu akomeye, ati umwana w'umutegetsi aba ategerezwa gucungirwa umutekano kuko hari abashobora kumuhora amabanga ya se, ati tubirindire turabe iyo bizoherera, ati ngira nawe yarakigwaniye umengo ari mubo cavunye, ati bivana n'akazi se yamutumye ivyo, ati ntaco bitwaye biraboneka ko umwana wa Ndakugarika nawe rwose amaze kuba igihanganye, abo nibo Burundi bw'ejo twe turibeshera, ati nibo bariko bararya igihugu, ati nayo ubundi imbonerakure zozo nukwirirwa zirukanka mu mashamba no ku mihana zihohotera abarundi bene wabo, nayo abana b'abakuru b'igihugu ndetse n'abategetsi bakomeye nk'abashikiranganje nibo bariko bararya igihugu, kandi bo aho gukizura ahubwo bama bacungereye umutekano, abana b'abategetsi bari ku mashure meza akomeye kandi azimvye, n'imbonerakure zirirwa mu myimenyerezo ya gisirikare, ati Reveriyano Ndikuriyo aba ariko arazihenda ngo kazoza k'igihugu nakabo, mu gihe bataronka umwanya wo kwikorera ibikorwa vy'iterambere bama birukanka inyuma y'abarundi bagenzi wabo, aho kubaha amahoro ngo batere imbere bakirirwa barakizura bababwira ko bariko baragwanya umwansi akomeye muri kino gihugu c'u Burundi ni ubukene. Raba umwana w'umutegetsi ingene ameze, raba nawe imbonerakure zirirwa mu myimenyerezo ya gisirikare, iziriko zirapfira mu kibira, izipfira muri Kongo, ibi bintu birateye agahinda birababaje. Uyundi nawe ati umunsi wo kunezerwa barawutegura ariko umunsi wo kubabara urizana, abo bari mu nyishu mu gihe se wiwe camuvunye, burya n'umwana yarashikiwe mureke yikande, ati ikindi naco umurundi wese ashobora guhabwa abamucungera umutekano mu gihe abisavye kandi bikagaragara yuko biri nkenerwa, ati umwana w'inzoka niyo nzoka, ati basha bareke biryohererwe, abo ni abana b'ibwami, les enfants des intouchables sont intouchables, ati burya na jewe muzehe wanje afise inkoho noyitemberana si ukubabesha kuko n'umwana wa pasiteri atagumutse afate ingeso mbi agendana Bibiliya nk'uko se abikora, ati n'uwo yambaye ikoti canke, ati mbona ariko arigenza nka se, ati se nawe ayo manyama ntayafise kandi ari mu bo cavunye, ati uwo mwana ntagabanye amanyama. Uyundi ati ibintu muvuga mbona ataco vyodufasha kuko vy'ukuri umwana kuba acungerewe umutekano ni ugucungera se wiwe, murazi ko uyo mwana ashobora kugirirwa nabi kubera amabanga ya se wiwe, canke bakamukoresha ivyo biyumviriye, canke bakamukoresha ibintu bibi, bakamutegeka kuvuga amajambo mabi, canke ashobora guteza ikibazo ku gihugu kubera ari umwana w'umutegetsi, uyu mutekano wiwe urakenewe cane gose, ati nibamucungere umutekano ndabishigikiye, ati none bibarya he, reka ibintu vyose basha tuze tubitege iminsi kuko niyo ihindura n'ayahandi muzosanga mwitutuje, ati niryoheresha ivyo ntaco bitwaye kuko ntaco yononye mu bene gihugu, ati mwanke ko bacungera umwana w'umwubahwa mushaka mu muhekure, ati nivyo gose ibisanzwe erega hari n'igihe usanga fada wiwe yamutumye ati genda undabire aha kanaka uko ibintu vyifashe, rero nibaza ko ari ibisanzwe, ati umutekano wiwe urakenewe cane. Iyo nkuru tuzoyigarukako ibiriko birabera mu ntara ya Bururi, aho hose ni kubera bafashe ingingo yo kurekura vy'agateganyo abantu 8 kuri 15 bafashwe bagerezwa ko bakoze ubwo bwicanyi. Urubanza rw'abagirizwa kwica abantu i Bururi. Mu kwezi kwa gatanu guheze haravuzwe abantu benshi bishwe batemagujwe imipanga mu ntara ya Bururi. Bamwe mu bagize leta y'u Burundi bararungitswe mu manama yo guhumuriza abanyabururi no kuremesha buramatari w'iyo ntara Koloneli Leonidas Bandenzamaso. Ico gihe vyaravuzwe cane ko ubwo bwicanyi bwoba bwari butumbereye kwerekana ko buramatari ataco ashoboye.
haravuzwe bamwe mu bategetsi bakomeye boba bari babifisemwo inyungu mu ntumbero yo gusubirira Leonidas Bandenza canke n'imiburiburi bakore ku buryo atohava ahabwa amabanga akomeye kurusha nko kurongora intara nshasha ya Burunga. Leonidas Bandenza bamutinya kubera bamuvuga ko ari umugenzi wa Perezida Ndayishimiye. Haranavuzwe ibindi bikomeye cane mu rwego rwa politike vyoba biri mu mugambi w'abashaka gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Abantu 15 bikekwa muri ubwo bwicanyi barahagaritswe n'iperereza, bamara igihe kinini mu busho bw'iperereza. Muri abo bafashwe twarababwiye nk'umudandaza yitwa Yoweri. Bamwe mu bafashwe bariyemerera ico caha, abandi ntibacemera. Nka Yoweri ari mu batacemera. Witwa Niyubushobozi James Batazira Majoro yaremeye icaha, agira ko aratanga amazina yabo avuga ko bakoranye. Benshi mu bafashwe bavuzwe n'uwo James, ariko ageze imbere y'ubutungane James yarahinduye imvugo, yavuze ko hariho abantu 8 yabesheye kubera amahiri yariko arakubitwa mw'iperereza. Yavuze kandi ko iperereza ryamutegetse gusubiramwo ya mazina yose imbere ya pareke. Ko atabivuze baca bamusubiza mu gasho k'iperereza, nawe atinya gusubira gukubitwa aca arasubira kubesha ageze muri pareke. Aha mwomenya ko na pareke yagiye kubasambishiriza mw'iperereza nyene. Birumvikana ko iterabwoba ryagumyeho ku banyororo. Abacamanza barabajije pareke ko hari ibindi vyemezo ifise kuri abo bantu 8 James yemeza ko yabesheye. Pareke yavuze ko atakindi ifise kiretse ivyavuzwe na James. Mu gihe atabindi vyemezo pareke ifise, uwabavuze akaba yemeje ko yababesheye, nta kindi abacamanza bari gukora atari kurekura abo bantu 8. Abo nabo ni Nitunga Daniel, Ndimubandi Emmanuel, Nzeyimana Eri, Ndayishinguje Albert, Kwizera Abdenihamani Batazira Lionel Jospe, Nteturuye Elise, Manirambona François na Nsengiyumva Dieume. Umwe muri abo 8 babeshewe akaba yitwa Ndayishimiye Albert, akaba yaranabajijwe ikibazo gikomeye ati nimumbwire ingene nabaye muri abo bicanyi, hanyuma uwa mbere bishe akaba ari mushikanje. Perezida Ndayishimiye arabe neza hariho abamubesha. Uko iperereza ryakoze amatohoza ku bwicanyi bw'Ubururi, biraboneka ko harimwo ibinyegezwa. Iperereza rikeneye ko haboneka gusa ababwagirizwa, ariko ntirishaka ko ababifisemwo inyungu bamenyekana. Abantu bafashwe ni abantu bato cane ku buryo bitaboneka inyungu babifisemwo. Abategetsi bw'ubwo bwicanyi ntibaboneka kandi ntibakurikiranwa. Umuntu aca yibaza impamvu iperereza rikeneye ko hapfungwa cane abantu riterekana neza uruhara bagize muri ubwo bwicanyi, kandi ntirirondere ico bari bashaka mu kubikora. Amatwi adusumira ingingo yo gufunga abacamanza barekuye vy'agateganyo abo bantu 8 James yemeza ko yabesheye, ryavuye mu mugambwe CNDD-FDD. Tubibutse ko kuva mu ntango hari amakuru yavuga ko uburongozi bwa CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu bwoba bufise ivyo buzi kuri ubwo bwicanyi. Ibi bisigura ko umugambwe ufise inyungu ko ubwicanyi buguma bwagirizwa abashobora kuba ataco babuziko, maze ababutegetse bakaguma bakingiwe. Ikindi gitangaje ni ingene umunsi abo bantu barekugwa haciye hicwa umuntu atemaguwe mu ntara ya Bururi
kugira berekane vy'ukuri ko abarekuwe ari bo bari basanzwe batemagura abantu. Koko umuntu yorekurwa vy'agateganyo akaca yiruka gukora ca caha bamushirako? Ikosa ry'umuyobozi w'ibohero rya Rumonge naryo riragarukwako. Umuyobozi w'ibohero rya Rumonge yapfuye kumva ingingo y'ubutungane irekura ba bantu 8 aca arabarekura. Koloneli Patrice Nkurikiye n'abo bakorana Pelagie Nindamutsa na Florence Nimbona bisiguye bavuga ko batamenye ko parike yari yunguruje urubanza, ariko hariho ikitumvikana n'ingene bavuga ko bitiranije ingingo yo kunguruza n'ingingo yo kurekura abanyororo. Ntivyumvikana ko bari kuvyihendako, ntivyumvikana ko bari kuvyihendako bose uko ari batatu ntihagire n'umwe asoma neza. Ariko hariho ikosa rikomeye ryo gufatanya ingingo y'abacamanza n'ivyakozwe n'umuyobozi w'ibohero. Abacamanza bafashe ingingo uwundi mucamanza wese yari gufata mu gihe parike bivuze ko atavyemeza ifise ku baburanyi, mu gihe uwatumye bafatwa nawe yari yemeye ko yababesheye. Perezida Ndayishimiye arashobora kwica ubutungane. Mu ntumbero yo kurwanya abacamanza barya ibiturire bakarenganya abanyagihugu, Evariste Ndayishimiye ariko arakora irindi kosa ryo kwibaza ko ari we afise ukuri ku bintu vyose, ku buryo yoza arategeka abacamanza uko baca imanza maze utaruciye uko Ndayishimiye avyumva agaca afatwa agafungwa. Ivyo ntibibaho. Naho avuga ko yize amategeko, hariho ibizoba vyaramucitse. Umucamanza ntategekwa uko aca urubanza. Umucamanza aca urubanza yisunze amategeko kandi akisungaho yumva ukuri kuri. Ingingo yiwe idashimwe, urubanza rurunguruzwa maze umucamanza akurikira agasambura urwa mbere. Ntabwo kuba umukuru w'igihugu yitwa umucamanza kizigenza magistrat supreme bimuha uburenganzira bwo kwinjira mu manza zitaragera ku rwego rwiwe. Mu minsi iheze twaridogeye cane abacamanza bo mu Kirundo kubera bambitse ibara umunyeshure Christelle Ndayishimiye, bamwambika icaha co kutanashobora kugira banamwambika icaha kitanashoboka kugira bamupfunge. Ingingo yabo yabonekesha akarenganyo kadasanzwe kandi vyaboneka ko hariho intumbero yo gukingira uwakoze icaha. Benshi bariketse ko aho hantu hariwe ibiturire. Twarashimye ko umukuru w'igihugu yiyamirije ingendo y'abo bacamanza barenganya, ariko yoraba ntagwe mu mutego ukwibaza ko agiye gusubirira abacamanza ku buryo azohora aca imanza, uwutabikoze uko ashaka akaca afungwa. Abahanuzi b'umukuru w'igihugu bamufasha ntaze aragwa mu makosa. Biraboneka ko batariko baramufasha. Sinibaza ko hari umuntu yize amategeko yoshigikira ivyakorewe abacamanza Leonard Nizigiyimana, Irene Mukeshimana na Antoine Ngendakumana b'Ibururi. Ndazi neza ntakekeranya ko umushikiranganji Domine Banyankimbona nk'uwahoze ari umucamanza abona neza ko abo bacamanza barenganywa, ariko kubera Perezida Ndayishimiye yamaze kubivuga ko biragoye ko umushikiranganji abihindura. Niba arakumva abacamanza baciye bagirizwa ko bakorana n'abicanyi, nimba procureur afise ivyemezo vyerekana ko barya 8 bakoze ubwicanyi hanyuma akanka kubitanga, niwe kumbure yonabibazwa. Hari ikindi gihambaye mu butungane badakwiriye kwiyobagiza. Ntibirekuwe ko umuburanyi ahinduka icabona ca parike. Nimba parike itagira ivyemezo, ntishobora kuvuga ko icabona cayo mu kwagiriza uwundi muburanyi ari uwo isanzwe ikurikirana kuri ico caha nyene. Gupfunga barya abacamanza 3 b'Ibururi ni iterabwoba rikorewe abandi bacamanza bose bazosasa muri urwo rubanza. Uzohirahira akagira uwo yejeje amenye ko nawe azoca yagirizwa gukorana n'abicanyi. Abakunda ubutungane muhaguruke, iri nibara mu gihugu.